nibiki byo bagiye gushikira Iran hamwe Amerika yo itera. Amerika bukeye itera Iran. Mbega byavuye kuki kubera iki Amerika igomba gutera Iran? Tubahaye ikaze kandi kuri senenya nkamugayo aho tuzohora tubacisha bimwe mu biganiro bigiye bitandukanye byo mu Congereza, mu Gifaransa, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muzoza murumva kenshi amakuru ayabaye hirya no hino ku isi dushobora kuyabageza kugira ngo wewe aho herereye hose ushobora kumenya uko ushobora kwitwara. Amerika isa nkaho igize imisi iri kwirigenza ku bihugu bimwe bimwe bivanye n'ibikorwa bimwe bimwe bako barakora nk'ibihugu by'Abarabu hamwe n'ibindi bihugu bya Afrika, aho usanga Amerika isa naho igenda irigenza. None nibiki bishobora gushikira Amerika yoyo igihe yotera Iran? Kandi hoho nibiki bishobora gushikira Iran hamwe yoterwa na Amerika? Ibintu ndwi bishobora gushika nibihe? Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu ndwi bishobora kuranguka igihe Amerika yotera Iran, kandi tugiye no kurabira hamwe bimwe mu byo bishobora gushikira Amerika hamwe yotera Iran. Musanzwe muzi ko Iran bizwi ko ari nk'igihugu gifise intagondwa nyinshi, ariko cigeze ko gifise n'ibitoro byinshi na za Iraq, aho Amerika yami igomba gutera mwabiri ya bihugu kubera utuntu twa hato na hato ibi hakeneye. None President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wewe avuga ko hamwe Iran yobandanye yitwara uko kwitwara uyu munsi ishobora gutegwa akanya kariko kose n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabahora ikirero. Nukuvuga ihohoterwa rikorerwa bamwe mu batarabasiramu hariya muri Iran rirababaza cyane Trump. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birangurirwa hariya muri Iran bikamubabaza cyane. None hamwe n'ivyo byose nibihe bintu byitezwe ko bishobora kuranguka kugira ngo Donald Trump abuze ubwo bugizi bwa nabi ko bishobora kubera mu kiriya gisagara gikomeye cyane cyo muri Iran. Aho tutaraja kure twobibutsa ko ubushize murazi ko Donald Trump yivugiye n'akanwa kiwe ko yateye abari ko baronona bongera bica abakristo hariya muri Nigeria. Byo muravyibuka. Ubushize gari yifatiye bugwati president w'igihugu. Aho muca mubona ko hari izindi nguvu zidasanzwe Donald Trump yiyumvamwo hamwe n'abagabo biyiwe abo twokwita abasirikare. None mu gihe byonanirana ko bashika ku butegetsi canke ku nama ubwo butegetsi bagomba ko baganira hamwe, byonanirana ko ubutegetsi bwa Donald Trump n'ubutegetsi bwa Iran buganira bugahuriza ku kintu kimwe, byogenda gute? Ikintu cyo hambere cyo tuma ibintu byononekara niki? Nukuvuga ibitero ntawusha bishobora gutegwa hariya mu bibanza byateguwe neza na neza, kandi murazi ko inkurikizi zoba nyinshi cyane. Muti ivyo bibanza bishobora gutegwa nibihe? Murabizi ko barashobora gutera ahantu hambere ni kukigwa canke ku icicaro gikuru kirongoye Islam hariya muri Iran, iyo bita Revolutionary Guard Corps. So bashobora kuhatera ivyo byo murabizi, bagashobora no gutera ishami yitwa Basij, umugwi usanzwe ugendera ku mahame ya Islam, bagatera n'ibibanza byinshi bigiye bitandukanye byo muri ico gihugu ca Iran, aho bashobora gutera aho Iran isanzwe ibika ibisasu, isanzwe ibika ibikoresho bitera amamisire, bimwe birasigwa kure, kandi urumva nibarasaho ahantu Iran izoba isigaye iri mu yabira. Nukuvuga ikintu benshi bizigiye cyane nuko President Donald Trump bazokumvikana na Iran, kuko batumvikanye murabizi nta gufina atayeza gutera. None ko twavuze ko tubabwira ibintu indwi tuba tumaze kuvugamo kimwe, ikindi mweza ko ari iki? Iyo mvire ubutegetsi burashobora kugira gute kurokoka, ariko ikibazo cyo guma cyahabaye byosaba ko bwiyorosha. Aho kantu murakumva Iran kugira ngo ubutegetsi bwayo bushobore gusa n'uburokoka nuko bwoza bukiyorosha bugasaba ikigongo Donald Trump. Bitabaye ubwo ibintu bikamera nabi cyane. Musanzwe mubizi ko Donald Trump wewe iyavuze ati iki gihugu ndagikeneye ari kizima canke mu president amukeneye ari muzima abamuzanye. Ariko naho nyene ntituraheza kuri Iran, bibisigura ko ubutegetsi bwa Kisilamu bushobora kononekara cyane gose bugasubira hasi aho butazoba bukivugwa cyane.
gatatu naco nuko ubutegetsi bushobora gusenyuka bugasubirwamwo n'intwaro ya gisirikare nshasha izoba yatowe igihe Donald Trump yotera aho hantu. Sinkekeranya kabisa ko Donald Trump hamwe yotera ibintu vyoba bibi cyane, kuko iyumvire ukuntu yinjira mu bihugu runaka akahagira ijambo motif ngo kubera ari puissance mondiale. Murumva ni ibintu bisa nkaho ari igipfungu cishi tugenderamo ku isi tubayeko, aho ugenda urabona ibi na biriya bikagutangaza gute Amerika iza kuyobora mu gihugu cya Afrika canke cya Aziya, ikaza gutangayo amategeko, ikaza kuvuga ibintu bigiye bitandukanye motif ngo ni kubera ari puissance mondiale. Aha rero abantu benshi barakunda kwibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Mbega nibyashika nyene ubutegetsi bwasenyuka bwa Iran, hoho bizoca bigenda gute? Ni zihe nkwirikizi zishobora kuba ego ubutegetsi burasenyutse? Mbega imvo nyamukuru yonyene izotuma ubwo butegetsi bushobora gusenyuka ni yahe? Imvo nyamukuru ni mu gihe Donald Trump atokumvikana na n'urongoye Iran. Muri ico gihe kabisa nta kumuhereza, nta miyaga yoshiramwo, ahita musenyura kugira ngo ashireho intwaro nshasha ya gisirikare. Mwibuke ko Iran nayo atarabana bashobora kwihora umwanya wari wose. Iran irashobora kwihora mu gutera izo ngabo, kuko ingabo za Amerika zigwanira mu kirere n'izigwanira hasi zishobora gutera umwanya wari wose, ziragavye, ziri maso kabisa, ziri ku cambu, zigomba kwinjira ngo zitere, zirindira ifirimbi ya nyuma yuzi amategeko ari we Donald Trump. Okay, so ariko Iran nayo irashobora kwihora mu gutera ingabo za Amerika n'ibihugu bibanye. Aho kantu muko murakumva, irashobora gufata ikikora ku bihugu bibanye igatera izo ngabo za Amerika ikazita hasi ikazonondera. Murazi yuko Iran ntiyo kwireka kwihorera kubera ko abasilamu kenshi sometime biriye bihugu by'abasilamu usanga bifise amahame yavyo, vuga ngo ugukubisa ikofe nawo mukubitirinda, pana kuvuga ngo umundi musayashireko, no, kofe kurindi ginyo kurindi, that is. So ivyo rero tuvyita nkaho Iran ishobora no kwihora mu gutera ibisasu byo mu kuzimu hariya mu kigobe cantonze ya, urazi ko mu bigobe by'abarabu bafise ukuntu bashize ibisasu mu kuzimu. So arashobora kubitera umwanya wari wose, ariko president wa Amerika ntiyikangure ko nawe yatewe. So aritwaza ko afise ngo ingabo zigwanira hejuru mu kirere. Murabizi mwese ko Amerika ku ngabo zigwanira mu kirere cyane, abantu baradufise. Akavuga ko nizigwanira ku mazi ari number 1, riravuga ati anytime ndavuze ifirimbi abasirikare banje batake Iran. Iran nayo ikavuga ati sawa ntaco, barashobora kudutera mugabo natwe turabana. Ku bisasu twabitse mu bigobe byacu hano mu kuzimu dushobora kubibaramagizamwe namwe mugasigara muragayika. So rero Iran cha gatandatu ko twababwiyeho tuvuga ibintu bijanye ibintu indwi. Ica gatandatu Iran ishobora gukora murakizi, ishobora kwihorera ku mato y'abanyamerika. Urumva ya mato y'intambara za Amerika zose Iran ishobora kuyasenyura mu kanya nk'aho guhumbi. Kandi muravyumva ni yamara gusenyura ayo mato intambara izobisutana. Amerika ntigomba uyivogera nkuko na Iran nayo itagomba kuvogerwa. Murumva ko hazocabamwe ikibazo gikomeye cyane cyo kuraba mbega umugabo ninde. Kandi Iran niyategwa ibihugu byose by'abarabu bizoca bigomba gusutena. Aho n'Ubushinwa buzoza gushiramwe inguvu ngo busutene kugira ngo batere Amerika. Murumva aho tugana ku musozo. Tugana ku musozo ibintu bisa nkaho bimeze nabi cyane. Dusabe rero yuko bokumvikana kugira ngo ntihagire izindi ngaruka mbi zishobora kwaduka mu buryo ubumwe canke ubundi canke mu byo tutari twiteze. Reka dusome kano kana. Umukapiteni wo mu gisirikare ca Amerika kirwanira mu mazi yari mu bwato bw'intambara mu kigobe. Igihe kimwe yabwiye abantu bagenzi we ati nabonye ikintu giteye ubwoba, kandi ico kintu cari kije kiva muri Iran. Yavuze ati icyo kintu cyari gisa n'igitero c'inzige. Birumvikana ko Iran ishobora kuba ifise ubundi buryo n'ubundi buhinga bwo gutera, ishobora guteramo nabo itere ntamenye nico batewe icarico.
ukuvuga Iran nayo irafise amadrone irekurira icarimwe, bavuga ko ishobora kurekura amadrone menshi cyane igasanzaza ayo mato ya gisirikare. Birumvikana neza na neza ko mu gihe Trump yoza yishiye maduga hejuru, na Iran iravuga ati twebwe turashobora kwivuna. Ikintu canduguye cyo canyuma, mbega ubutegetsi bwo bushobora gukora iki? Ubutegetsi bushobora gusenyuka, ariko hagasigara akajagari kenshi cyane. Birumvikana ko nihasenyuka ubutegetsi bwa Iran, akajagari kazosigara ari kenshi muri Iran. Murabizi kizoba ari gisigara igihugu kitagira amategeko, kitagira ukitwara. Bivuze ngo naho bazoba bashizeho uwugitwara mushashi wo ku ntwaro ya gisirikare, bya byihebe bizokomeza gutera, bitere hamwe n'ubugesera bwaduka. Rero ibi bitwigisha iki rero? So ibihugu vya Amerika birafise ukuntu byiyunze, usanga biko biraburabuza hame ibihugu vya Afrika n'ivya Aziya, bigatuma habaho instability. Anaje gituma ibihugu bimwe usanga biko biratwara nabi, ugasanga inzara mu bihugu niyo, ugasanga ubukene, ugasanga ari ibihugu bitagira n'ibitoro, mazutu. Ivyo byose ntimuzoza muri yumvira ngo biva ahantu kure. Ibi birava ku kuntu hariho bimwe mu bihangange vy'ibihugu bidashobora kwemera ko kiriya gihugu kironka opportunity. Akarorero ka hafi, ubu nta muntu udashobora gukandagira muri Amerika vyoroshe nko vyari bimeze kera. Ushobora wasaba visa hama bakayikuyima cyangwa bakayiguka agenda. Ubu rero nahari nzashigwa amateka avuga ngo igihugu sindagikeneye, igihugu sindagikeneye. Bivuze ngo hari akandi kantu Donald Trump ariko aritegurira kandi abitse mu mutima wiwe. Uri n'amaso rero nashobore kubona ivyo Donald Trump ariko aravuga. Tubahaye ikaze kandi kuri Isanganiro nkamugayo, aho tuzohora tuhacisha bimwe mu biganiro bigiye bitandukanye, byo mu Congereza, mu Gifaransa, mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muzoza murumva kenshi amakuru yabaye hirya no hino ku isi, dushobora kuyabageza kugira ngo wewe aho herereye hose ushobora kumenya uko ushobora kwitwara. Murakoze naho butaha.